Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye yarafashije umunwa w'umurundi wese kuronka ico ufungura. Abahinga mu bya politike bahanura abarundi gufatira ku byo babayemwo mu guhitamwo indongozi z'igihugu mu matora yimirije, kandi abarundi b'incabwenge bagahatira bagenzi babo gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu, babanje gukora ibishoboka byose kugira ngo bamagane ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, uko biboneka neza ko ari ubutegetsi buboheye amaboko umugongo y'abarundi, kandi akaba ari ubutegetsi budakorera umunyagihugu, ahubwo ari ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze igihe kinini gapfukamye mu nda abarundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Hariho ibintu bitatu Perezida Evariste Ndayishimiye akwiriye guhagarika mu mvugo akoresha ku bijanye n'ubukene buri mu Burundi, aho asigaye avuga ko rwose umunwa wose waronse ico ufungura n'umufuko wose ukaba wararonse ico afungura. We akavuga ko ibyo yarasezeranije abarundi gushika uyu munsi yabishitseho 100%, akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko Ndayishimiye afata abarundi nk'ibijuju. Urabye ubuzima buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubuzima buzimbye, ubuzima bukomeye cane, kuko nawe ubwe yarabivuze ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu 2024, aho yavuze ati njewe hari igihe muranibaza nti mbe umunsi igihugu kizogira 0% bizogenda gute? Turi ibinebwe nibyo igihugu cari gifise, turabinyonora tugasaba tukabiha abatabikeneye, none umunsi igihugu cageze kuri 0 fabo bizogenda gute? Tuzoca duhunga twese, tuzohungira hehe? Aya majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ku genekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu 2024, ariko uyu munsi araza akavuga ko rwose abarundi banezerewe, kandi akavuga ko abarundi baronse ico bafungura, akanavuga ko kandi baronse n'ico bashira mu mufuko, ibyerekana ko Ndayishimiye afata abarundi nk'ibijuju. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kugaruka ku bintu bitatu ndetse n'ibirenzeho Ndayishimiye akwiye guhagarika kuvuga muri no minsi, ndetse n'ico abarundi bo hirya no hino, yaba bari mu Burundi yaba bari hanze y'igihugu, bavuga ko kikwiye gukorwa, ariko bakemeza ko byose byakorwa neza babanje gukuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Turaza no kugaruka ku makuru ari kuvugwa mu bihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD, aho umucananwa uriko uraka, kuko bamwe muri bo ntibashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomeza gutwara igihugu c'u Burundi, kuko babona neza ko yamaze kugita mu manga, kandi bakabona neza ko byanga bikunda aho agesheje igihugu ari habi cyane. Muri abo batariko barashaka ko Ndayishimiye agumya gutwara igihugu c'u Burundi, hakaba harimwo umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, wavuze ko rwose ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye isoni, kandi akavuga ko byose azabivuga, mugabo akavuga ko ukuri kose azakuvuga, ko icibi atazavuga ibinyoma. Mu makuru ariko aradushikira, akaba yemeza ko hari amanama amaze iminsi aba mu ijoro ategura itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ayo manama abarongowe n'umukuru wa leta Gervais Ndirakobuca. Nabyo nyene murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Bigusa kwabateguriye hari n'andi menshi kwabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa ntaci, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.
umugambwe Kotebu uvuga ko ufise impungenge ku bigize iminsi bishikira abamenyeshamakuru. Kefa Niyibizi urongoye afatira ku byashikiye ukorera Isanganiro mu ntara ya Gitega no ku biherutse gushikira ikinyamakuru Iwacu, abona ko ababurabuzwa mu gihe bariko bakora ku makuru akora ku bihanze abanyagihugu canke ayafataniye isano na politiki. Yibutsa ko ibinyamakuru bifise akamaro kanini muri rusange no mu bihe by'amatora. Asaba inama nkuru y'igihugu ijejwe gucungera uko ibinyamakuru bikora CNC guhagararira cane ubwigenge bw'abamenyeshamakuru kuko biboneka neza ko leta y'u Burundi iriko irabwonona ku rugero rukomeye cane. Mu mugambwe Aprona babona ko ari ukubuza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Olivier Nkurunziza urongoye avuga ko akenshi abakora ibyo ari abanka ko amakosa bakora amenyekana. Naho biruko ahamagarira abamenyeshamakuru kudacika inkokora ngo bareke gushikiriza ibiriko biraba. Hagati aho asaba ko umushikiranganji ajejwe umutekano yogira ico akoze kugira iyo ngendo igabanuke na cane cane ko himirije amatora. Kubwiwe si igihe c'uko byumvikana ko amaradiyo yasubira kugira ibibazo nk'uko byabaye mu mwaka wa 2015 aho menshi muri yo yugarwa agahura n'ingorane zitandukanye harimo no guturirwa abamenyeshamakuru batari bake bagahunga igihugu abandi bagapfungwa, bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane ku gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye uyu munsi naho atangaza ko abarundi bose banezerewe kandi ko abarundi bose bafise ico bafungura, akavuga ko n'umufuka ufise ico ujyamo. Birababaje ibyo ariko aravuga kuko abatari bake baremeza ko rwose afata nk'abarundi nk'ibijuju urabye ubuzima bugoye buri mu gihugu c'u Burundi. Nimba uno munsi uvuga uti igitoro cadukeheye nuko ufise imodoka ugendesha, none utayifise igitoro unamenya ko kibaho. Perezida Ndayishimiye yemeza ko ubu yamaze gushitsa ryasezerano ko umunwa wose uzoronka ibyo ufungura. Ikimenyimenyi ngo nuko atanumwe agwaye kwashi. Ryasezerano ry'uko umufuko wose uronka amafaranga ngo yararishikanye. Ikimenyimenyi ngo nuko aho izoga zabura abantu bari biteguriye kuzigura ku biciro byose bishoboka. Byose amaze kubyihweza, Perezida Ndayishimiye asanga Burundi ari Edeni ivugwa muri Bibiliya. Nimba ibi turimwo ari byo yari yasezeraniye abarundi, ndiko ndibaza bwa Burundi bwifashe muri 2024 nabwo ibyari byo uko buzaba bumeze. Aya majambo Perezida Ndayishimiye yahe avugiye mu komine Buganda mu ntara c'Ibitoki kwa 9 ukwezi kwa 7 2024, ariko nanone bikaboneka neza ko Ndayishimiye afata abarundi nk'ibijuju kuko kwigerekerezo rya 14 ukwezi kwa 3 2024 Perezida Ndayishimiye yagize ati: jewe hari igihe mpora nibaza ntimbe umunsi igihugu kizogira zero bizogenda gute? Turi ibinebwe, nibyo igihugu cari gifise turabinyonora tugasaba to, none umunsi igihugu cageze kuri zero fabu bizogenda gute? Tuzoca duhunga twese, tuzohungira hehe? Hari haciye iminsi ibiri yavuze andi majambo atangaje kandi ateye ubwoba. Icyo gihe hari kwigenekerezo rya 16 ukwezi kwa 3 2024. Perezida Ndayishimiye ati: ubu harageze rero ko natwe dutanga. Ndabona Uburundi butakigurana, butagisaba imfashanyo, ahubwo ari bwo butanga imfashanyo. Ndabye umuvuduko tuvudutse ko ubu tugira dutere imbere. Abarundi bose ubu baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa Murundi yemeye kuba umusha w'ubutegetsi bw'u Rwanda. Niwe wenyine ajingitwa. Barya bari imbere y'ubutegetsi bw'u Rwanda nibo bonyene bajigirwa. Mpora mbona abandika ku mbuga ngurukana bumenyi abarundi bose bandika ni babari mu buja bwa butegetsi bw'u Rwanda. Ubwo imizabibu yo muri Edeni ntitanguye kutubangamira, ni gute kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa 3 2024 tubona Edeni yagereje kuja muri zero fabu kubera ataco duhereza iminwe, ariko ku munsi ibiri tukabona tutagikeneye imfashanyo, ahubwo tukaba tugeze kuzitanga. Koko abarundi bose baranezerewe, koko abatari mu Rwanda
baranezerewe. Ni ukuri kose ibi biriko biraba birateye ubwoba kuko biraboneka neza ko abarundi bamaze kurengerwa n'amajambo atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe n'abandi bakavuga ko hari imvugo Ndayishimiye akwiye guhagarika gukoresha kuko rwose ari imvugo zishinyaguriza abarundi ku rugero rukomeye cyane. Hariho ibintu bitatu Perezida Ndayishimiye akwiriye guhagarika mu mvugo akoresha ku bijanye n'ubukene buri mu Burundi. Mu ijambo yavuze ryo guhimbaza imyaka 62 Uburundi bumaze bwikukiye, Perezida Ndayishimiye yarasubiriye gushimika ko Uburundi budakenye, ko abarundi bose bahaze keretse ibinebwe. Nk'uko bigenda mu majambo yiwe menshi, Perezida Ndayishimiye yarahavuye yivuguruza ahava aronka abo atako impamvu Uburundi bukenye, agira kwemeza ko Uburundi budakenye, akarangiza yemeza ko bukenye mbere akanerekana ababitera. Ngibi ibintu bitatu byihutirwa Perezida Ndayishimiye akwiriye gufuta mu mvugo yiwe kuko biriko birashavuza abarundi cane. Uburundi ntibukenye, niko ntibiryoshe kwama dusoma ahantu hose ko Uburundi arico gihugu ca mbere gikenye ku isi. Biradusuzuguza, uwo mengo batubwiye ko abarundi turi ibijuju bya mbere ku isi canke ibinebwe bya mbere ku isi. Ibyo nanje sindabyemera. Ariko Uburundi burakenye, ubutunzi kamere turabufise, budahinduwe ngo butwinjirize amahera, tuguma dukenye. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca niwe yabwiye inama nshingamateka ko ibyo turimwo ari inkurikizi z'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Yagize ati kijya gihe ntabyo mwabonye kubera twari dufise amarezarive, ariko ubu yaraheze. Umwanka canke umukunda Gervais Ndirakobuca arafise ico yisangije, kuvugisha ukuri kuko ikintu akizi. Ico abashingamateka batabajije Ndirakobuca n'ingene ayo marezarive yononywe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nkurunziza yaguze abajenerali kugira bamugumeko, afyatura amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi arabagabira, nabo baraja kurunda muhira. Bamwe batangura kugura amazu hanze, Canada, Australia, Afrika y'Epfo, Kenya n'ahandi henshi. Aho niho bitangura kugoranira kuko bya bifaranga bafyatura ataco bimaze babitanga muri banke mu Burundi, hanze hagasohoka amadolari ya BRB. Ngizo reserve ziragiye. Ububandi amayeri y'ubusuma bakoresheje ni bwinshi cane, byosaba inkuru igenewe kwerekana ingene ibihangange byateruye ubutunzi bw'u Burundi birakomba biroza. Iyo igihugu kidagifise reserve ni ukuvuga ko kiba kidafise amafaranga yo kurangura ibyo gikeneye hanze. Muribuka ko Perezida wa Tanzania yigeze kudutwenga ko tutanafise reserve yo kugura ibyo dukeneye indwi zibiri gusa. Ico gihe nkeka byari bicyoroshe kandi byari bikiboneka, ariko ubu byaramaze kugera ku rwego rukomeye cane. Uburundi burakenye. Ikimenyetso ca mbere nuko tubona amafaranga yo kugura igitoro, nuko tubura amafaranga yo kugura igitoro gikwiye. Nta kamaro ko Perezida Ndayishimiye yama aturirimbira ko dutunze kurusha Ubushinwa, ko amafaranga y'inyabihanga angana amadolari y'amanyamerika. Umwaka amaze asubiramwo ibyo bintu ni munini. Nafate ingingo zikenewe zituma amafaranga yagenewe Uburundi muri Union European, muri FEMU, muri Banki Mondiale arekurwa aze gusahiriza Uburundi. Ibindi byose ni ukuzirika abarundi ku kasi. Izo ngingo arazizi neza. Abarundi bose barahaze keretse ibinebwe. Sinemera na gatoya ko abarundi ari ibinebwe. Iminsi yose mvugana n'abarundi bagwana barondera inzira zose zishobora ngo baje kurondera akazi. Ubu bageze aho bapfungirwa mu bibuga by'indege muri za Philippines, Korea y'ubumanuko, Singapore n'ahandi. Abarundi birirwa baricwa muri Afrika y'Epfo, muri Zambia, muri Sudani y'Epfo, muri Kenya, muri Tanzania n'ahandi. Aho hose abarundi ubasanga bariko baragwana n'ubuzima. Uravye ubuzi bakora mu bihugu bitandukanye byo mu karere, uravye umuruho abarundi babamwo muri ibyo bihugu, bagahembwa intica ntikize, uharuye abakenyezi n'abigeme bariko baratabukira mu bihugu by'Abarabu, ariko bakarinda
uburuhe n'ibitutsi kugira batunge imiryango. Ubonye ubuzima abarundi babamwo muri Qatar, urebye ubuzima abarundi barimwo mu bihugu bitandukanye, urabona neza ko ibintu Ndayishimiye avuga nawe ubwe abona ko ari gushinyaguriza abarundi. Abarundi barakeneye gukora, leta ntishireho inzira zituma abanyamitahe bizigira Uburundi maze ubuzi buboneke cyane. Leta nitwararike kandi kimwe mu biboneka iteka ry'abakozi baza mu Burundi. Birateye isoni kubona imyaka 4 iheze abakora ubuzi bwo kurarira batabaza leta ariko nayo icica amatwi. Perezida Ndayishimiye nahagarikiye kurondera abo atako amakosa. Ubwa mbere yari Bunyoni yarapfunzwe nta cyahindutse. Ubu haravugwa mu ntamatama uwabujije igitoro kuza. Navugwe ku mugaragaro tumumenye canke perezida yemere ko yatubeshe, kuko abashiranganje bose bavuga ko ikibazo c'ikena ry'ibitoro gihagaze ku bukene bw'amafaranga mvamakungu. None amafaranga yarabonetse, umuntu aca arabuza ko tugura igitoro. Ni kubera iki abashiranganje byega batazi ico kintu? Mu gikorane inyabihanga, Perezida Ndayishimiye yari yatanguye gusigura ko igitoro kibuze kubera imodoka zikinywa ziguma ziyongerekana mu gihugu. None zinywa icagusa ntiziriha. Uburundi bwoba bufise imiduga kurusha ibihugu byose byo mu karere. Mu birori byo kwigina ukwikukira Igitega ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa karindwi 2024, amaze kwivuguruza akaguruka kwemera ubukene, Perezida Ndayishimiye yaciye ahindukira ata ubwo bukene ku banyagihugu ngo nibo babutesha, badashaka gukora kandi bakora ibintu badashaka guteza imbere igihugu. Hoba haraboneyeho ibyigwa byarekana abo bantu uko bangana n'uruhombo bateza igihugu. Hoba harafashwe ingingo ziberekeye zituma baja mu buzi bubaha iteka. Izi mvugo zituka abanyagihugu zikarondera kubumvisha ko batoroba amakosa ya leta, ahubwo ko bokwita ko imirarwe bonyine. Intumbero ni imwe, ko atanumwe abazwa ingorane ziri mu gihugu. Perezida, iyi diske y'amayeri irashaje. Fata ingingo zikenewe kandi zikiza Uburundi. Umushiranganje wa mbere wawe yaratomoye aho umuzi w'ikibazo uri. Burya woheza izi njyane za 2015, burya wofatanya abarundi bose, burya wobana neza n'ababanyi ukareka kwiyugaranira ko mbere ico wari wagitanguye neza. Burya wosubiza umwidegembyo abarundi maze amakungu akakwizera. Intambwe ikiza Uburundi woba uyinjiyemo ukanga gutera imbere. Nukuri Ndayishimiye niwe uri kwica ibintu byose mu gihugu c'u Burundi, kugeza aho umushiranganje wa mbere avuga amajambo akomeye ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatandatu 2024, aho yavuze ati njewe nzobivuga ngende ntabyo nzokwiremereza. Ikibi nuko novuga amakosa, mugabo ukuri ndakuzi zokuvuga nta n'ikindi. Uwo ni Gervais Ndirakobuca Ingozi ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatandatu 2024, akaba ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ni bande bahoheye amaboko imugongo umushiranganje wa mbere? Ku bibazo byinshi muri kino gihe, Gervais Ndirakobuca aranuma, aramutse avuganaho arerekana ko we ataco ashoboye. Ashima kuvuga ukuri, akerekana ingorane ziriho, ariko akaba nta ngingo ari bufate. Amakuru dufise aremeza ko Gervais Ndirakobuca atorohewe, arazi imigambi yo kumukura, aramaze no gushaka gutanga imihoho. Ibihe si byiza kandi nawe nyine ntabihisha, ariko aravuga umengo ari muri societe civile, siwe mukuru wa leta. Kera twari tumuzi nk'umugabo afata ingingo, ariko amakuru ahari nuko ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare igihugu n'abarundi, ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abanje gukuraho Ndayishimiye, kuko haramaze igihe kinini haba amanama mu ijoro ategura itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.